Ndagarutse Genomejya w'ibipfu ngiye gutanga briefing ku bipfu byose. Nije igipfu ca mbere kuko ubu ngeze no kuri ranka ya Genomejya. Ndi General Major, siko babivuga buriyara, niko babivuga. Genomejya w'ibipfu ko murabona n'amatwi yanje, izuru, iminwa byose ndi igipfu. Murebe n'umutwe urasongoye. Ndi igipfu. Ndi General Major w'ibipfu. Ngiye gutanga briefing ku munyamurenge wese. Usibye za mbeba, hari imbeba ziza zitwinjiramo ariko imbeba ziba mu banyamurenge ariko zirimo harimo imbeba za zindi barimo kwita ngo nakagara, nimba akagara, nimba agapfu, nimba agaki, izo ni imbeba. Briefing ngiye gutanga ku munyamurenge wese, ku musore w'umunyamurenge wese uri ruguru ufite imbunda mu ntoki. Muje imbere. Nihagira n'umuyobozi, nihagira umuyobozi uyu mugabo muhamona akababwira ngo musubire inyuma mu murasa, iyi ni briefing mbahaye. Ndi Genomejya w'ibipfu mwese, nije generale wanyu, nije muyobozi wanyu mwese. Kuko kuje imbere niho hari intsinzi, ariko gusubira inyuma nta ntsinzi iriho, hari urupfu. Ko ndabona urupfu runini cyane ruri imbere, amini ruri inyuma, musubiye inyuma. Nimba uzi ko ufite inkoni, ufite imbunda, mwa advancing muje imbere. Nanje mbari inyuma ko ndaza ngiye kuza. Mufata umwanya wanyu. Mbahaye briefing. Ni jewe generale w'ibipfu, General Major w'ibipfu. Mbahaye briefing, mukomeze imbere. Imbere ni heza. Mwifatanye na M23, mufatanye nabo, mwumvikane. Ariko nihagira nababwiye iri jambo, nihagira umuntu n'umuntu, yaba umuyobozi, yaba iki, ico yaba afite cyose, nubwo yaba afite ranka ki, ariko ari muri ibyo byama byombi ko ari bibiri, akababwira ngo musubire inyuma, ngo mureke kwa advancing, mu murase, ni mumara mukomeze imbere. Ndabwira twirwaneho na M23. Iyi message ni jewe General Major w'ibipfu uyibabwiye. Ibipfu gusa mwibeshe, babarasi bakubita urusasi rwo mu gutwi, mwibeshe, ndabahenda, ni mumara mwasame, ni mumara mukora ibyo mbabwiye. Ko murabona aya matwi yo tegeka, ko murabona aya matwi angana gutya n'iri zuru, yewe